nyama bijya bintu biri hajya muri saro usange wabitunganije. Mabuja. Hari ikintu jena Shaka yuko ntesha umwanya ngiye gusenga. Mama Shaka kumbwira. hari ikintu shaka Reka kuntesha umwanya ngiye gusenga. kiriho ubiza kugaruka kazi kawe ntiyumva nawe nyene ndabira ameze akajya gakobwa bazanye nawe naye nzi yuko anyumbiriza we ni kazi kawe kazima mbona ukaba waguma kopeka kazi kawe uzoshira gusanga wana usohotse kena mezi ndazi uzondondera yandaniza ivyo biva nkamurugo nta numwe yumva. Mabuja ni wewe. Shamba mchanao. Nyama. Oui. Bega kare washaka kumbwira iki? Ko je nagira ndabikubwira ucura vyaka. Bariya none naje. None vyase. Ntiduhariye ntunkinishe kandi. Bariya cyo washaka kumbarira. Mabuja ikintu je nashaka kukubwira kare. Iki ni ibintu maze iminsi mbona bambwiye. Ibiki? Je nubaze ngo inamba bazi. Bari. Ubu wowe usohotse boss nawe ayinjiye. Boss ntakija ku kazi. So none aha iyi nzu si yiwe ayinjiramwe amasaha shakiye. Je narimenyereye boss aza saa 3 ubu na saa 4 ubona yize. Nivyo bashaka kumbarira. None bigarira ikintu nashaka kukubwira hasi yaje. Bajyana nakajya gakobwa gaheruka kuza. Bajyanye ubwo usanga yagiye akicaritse ku bena. Nivyo nukuri na karigiye wagena ugiye gusenga. Kandi wowe urakunda gukina ibintu by'inkomete. Ya Mabuja. Ikintu kibinyemeza ni iki? None Mabuja basi ikintu je cyo bikwemeza ubu ntaco mfize. Je uba asubire kugaruka. Nzoca ndakubwire rero. Nzoca nsohoka ejo. Nkuko namasohoka niyasubira kwinjira nzoca telefona ku telefone mbarira. Ninasanga ari ububeshi. Nzoca utaha. Uravyumva? Mabuja je ndabikwemereye nejo niyasubira kugaruka gusa ni kazi kawe ni wasanga ya Ninasanga ari ivyo. Yaga kwakwanije ni kazi kawe. Ninasanga ari ivyo nzokuguhaka. Aka ninasanga umpenzi. Nzoca utaha. Sinakubesha. Sawa. Ni kazi kawe. Azokopeka. Navyo nijya mu boss. Azokopeka.
Alo. Nyaruka yamaze kumyinjiza ubu bari kumwe nyaruka nyaka wicaranye muri saro mwamukurako nyaruka Yobari. Hey. Wah, mau mandi ka. Nari nakubwiye ngaha mvyibone bitanu vyanje stop. Umugabo wanje numwana wanje. What? Umwana wawe? Ma. Mimi. Niyo mpamvu nazanye uwo muntu niwe azi byinshi kuri jewe. Akira mutuhirahira umubwire ko afise nyina uzumurere nk'imfuvyi. Nanje ngiye hariya kuba mu muji kubandanya amashuri no guhiga ubuzima, gusa ico azokenera cose nzokigura. Bera nk'umuryango sinovyana, urabona nawe ko wagize ibibazo, rero ariko genda urondere mugabo ntuzutwibagire.
uzokwame wibuka yuko hari umwana wasize nawe ntazogira umuntu n'umwe ndabibarira yuko wabyaye ariko ndakwinginze wowe uzobigumize ku mutima kandi nk'uko wasezeraniye ko uzoza uramfasha uzobikora ndagusabye kuko urabona kurera umwana biragoye nanje hano nko kukwitangira ndabona warateye imbere ndabona ni sawa uruzu runini nukuri ntiwomenya ko ari wewe warahindutse reka sha ibi bizu ubona bimeze nk'uku nibisanzwe ibi ni nk'ibishusho gute kugira urupangu inzu nziza ibintu byiza atamahoro ufise byose bicika ubusa shareka kwivugisha uruzu rungana guca ntiworuburana amahoro nukuri imbere eza guhenda nta kintu no guhisha hano nta mahoro na make y'imfisi gutebera sha ni birebire nukagira ngo nganya natwe turi hariya atutaronka nico dufungura urazi wo bironka ibyo ufungura byinshi ariko udafise umutima wo kubirya byose bicika ubusa ngorane reka tureke ivyo nyine ngo zose zigira ivyazo ko sha ariko shabera hari ikintu nanje kubarira igiki urabizi ko nakwitangiye nkafata ibintu byose nari gukora byose nkabiheba kubera wewe sinigeze nja ku mugabo nkomeza kuguma muhiri wacu kubera wewe urazi ko wari wanyemereye yuko uzo kwiga ugaheza hama nanje ukaza ukamfasha nkiga ariko urabona ko atavyabaye kandi urabona wowe ubuzima ni sawa urabona yuko nyine wahinduriye ubuzima Imana yaragufashije umera neza ariko turatwibagira bera ubu mbona guca mfise ibibazo byinshi kandi numva n'umutima wanje watuntuye nukuri ndakwinginze umfashe utora umwana wawe numva narambiwe nta kindi kintu numva norenzako kiri ndagusabye nukuri ibuka amasezerano twagiraniye kera igihe nagire nje kwiga amashuri ndakwinginze hagiyemo ibyo bibazo by'uwo mwana norengerwa nibyo mfise ubu ndarengewe ndagusabye ubwo umunyitangira nibyakemuka nzoza kukuraba Shabera urabizi yuko amasezerano yose wampaye utayubahirije urazi yuko waje ngaha mu muji ukironkera amahera ukitungira ukimerererwa neza jewe n'umwana wawe ukatwibagira twararaye ubusa minerval irabura kugira tujye honyine narinda kuja guca ingero nkarinda kurimira abantu bera ariko wibereye mu muji wimererewe neza rero ndagusabye utora umwana wawe umurere urazi yuko akeneye kumenya kuri nyina kandi agakenera kubaho neza urazi kagiye mu 11 none ubona je no kurahehe minerval n'amakaye ndakwinginze utora umwana wawe nta bindi bintu norenzako nuko nyene bimeze kuko nanje sinokwemera kuzobaho ubuzima bwanje bwose meze nk'imfuvyi irekere kwirigura nafukama je nta bintu wombwira ngo ndavyumva gusabye urabizi yuko umwana ndamukunda urabizi ibyo naciyemwo byose ndagusabye umpa amahirwe n'umwaka umwe basi aha ubu munzaniye ubu ibibazo byondenga ibibazo mfise ni byinshi ndagusabye ndakwinginze bera ngo umwana wawe uramukunda aho nta n'isoni ufise imyaka 10 n'ingahe yose iraheze atakintu na kimwe wodufasha kandi ubaye mu buzima bwiza urumva bera sinende kuza ndamuzanye ariko nta n'indwi nimwe isigaye ntamuzanye kandi nta kindi kintu ndenzako ivyo vyo kuzaba imbabazi no gufukama niki naco bimbwiye kuko narengewe genda niki nuko vyagenze